ndi n'akanyamuneza kadasanzwe kuri jewe kubona uno munsi Imana yadushoboje ko duhura ngaha muri komine nziza Bukinanyana kugira ngo tubandanye duhanana ivyiyumviro twongera dusuzuma urugendo turimwo turoresha ku gihugu cy'u Burundi giteye imbere. Ntihari haheze igihe kinini nje ngaha iwanyu, cyane cyane narinje kuraba ubutunzi Imana yahaye Burundi gacibuzana ngaha muri komine yanyu nziza Bukinanyana kugira ngo twige ingene ubwo butunzi buturamira. Narashoboye kubona abatari bake mugabo no munsi ni vyiza kuko mwaje mwese abakuru n'abato kugira ngo tubandanye tuza turaje inama turaba iyo tugeze mu rugendo turimwo. Aha rero ni nkuko turi haziko, nivyo twazanwe no kubashikiriza komine yanyu nshasha, ni shasha kuko yaragutse, no kubashikiriza ujejwe kuyirongora naho muza mwamaze kumenyerana. Reka ubwa mbere tubanze dusiguriranire kugira ngo mwese mutegere ingendo nshasha turimwo muri urwo rugendo dutoresha igihugu giteye imbere. Twararavye neza dusanga kugira ngo igihugu gitere imbere nuko kiba gifise indongozi bariko barakora kandi bafise naho bakorera. Twaramaze kwihikirangamisi turaba ingene Burundi buzogenda buraduga, turavuga tuti mu 2040 n'imiburiburu Burundi buzoba bwifashe. Turabona tuti mu 2060 buzoba bumaze gutera imbere. Mugabe ivyo vyose ntibishoboka mu gihe tutitunganije neza mu bijanye n'intwaro. Muri uko gutunganya ibijanye n'intwaro twararondeye ingene twogira intara zagutse, amakomine yagutse, mugama zone murabona ko yaciye abegera cyane. Ngira ngo benshi muramaze kubibona, iyo umuntu arimye akarima gatoyi niyo arimye umurima munini ntibimera cyo kimwe. Twarabibonye aho bamaze kumenya guteranya amatongo bagashira hamwe bakarimira rimwe, bagarira rimwe, bagasoromera rimwe, twasanze umwimbu ucuduga kandi n'ikimenyetso kitabesha. Twarabonye yuko rero kugira ngo dutere imbere n'amahera akora mu mwaka dukwiye gukorera ku migambi y'intara. Kugira bikunde rero ko ayo mahera aza gukora mu ntara nuko kaba atari kakanyororondwe, iba ari intara yikwije ikwiye. Kuko ubu mu ntara iyo ariyo yose ubushikiranganji bwose buzoba bufiseyo igisata. Ico gisata rero ivyo ubushikiranganji bwari bujejwe gukora mu ntara yose bategeza kwerekana ico bazokorerayo kugira ngo twese dutere imbere intara zose zidugire rimwe. Ni muri iyo ntumbero rero vyatumye intara itegerezwa kuba nini, kuko murumva yuko nk'ubushikiranganji dufate ubushikiranganji butahora mu ntara n'ubushikiranganji bw'imico kwama, ugwaruka, inkino. Nk'ubwo bushikiranganji bumaze kuza mu ntara hakaba hariho ubuyobozi bujeje ubwo bushikiranganji, no kuvuga yuko hariho amahera akora mu mwaka azoca aja muri iyo ntara gukorerayo kandi ababijejwe bakaba bari muri iyo ntara nyene. Nico ituma rero intara zagutse. Twaratunganije kandi dusaba n'abashinga amateka yuko mu ntara boca aribo biyubaka nka komite ijejwe gukurikirana iterambere mu ntara, no kuvuga bazofasha buramatari mu gukurikirana ko ubushikiranganji bwose buriko burakora imirimo mu ntara. Nico gituma mbere twaraye tubonye ko ari ngombwa yuko igihe turiko dutunganya amahera azokora mu mwaka ko intara yose izotuzanira imigambi kugira ngo turonke imigambi dutoramwo mu bushikiranganji bwose, bakabona imigambi kwiye gukorerwa mu ntara, tuze dutore amahera azokora mu mwaka dufatiye ku vy'intara yo nyene ishaka.
kuko kare hari nk'umuntu yashaka kwiyumvira ati nzobakira ibitaro ugasanga barabifise, nzokubaka ishure ugasanga bararifise, mugabo byose bivuye mu ntara nibo bazi ico bakeneye. Ubu rero turiko turatunganya ku buryo twasavye umushikiranganje ikigega ca leta ko babura amatari baraba imigambi yihuta ikenewe mu ntara bakayizana kugira ngo abariyo dufatirako mu gutunga amahera azokora mu gihugu. N'ikomine nyene niko kuko ikomine twarazaguye uko ikomine iba koko iyo giterambere ry'abene gihugu. Birasabwa yuko abarongozi banyu baronka umwanya wo kwiyumvira bakiyumvira ibikenewe mu bene gihugu byokogwa. Nico ituma rero twace tugira urwego shingwa bikogwa ukwagwo n'urwego rwo gukurikirana ibikogwa inama ya komine. Kare musitanteri nawe yabari mu nama ya komine, vyumvikana yuko mbere yari mu biro vy'inama ya komine ntiyashobora wenyene kwicungera. Hamwe bariko barasuzuma ingene ikomine iriko iratera imbere, musitanteri nukuvuga ko yashobora kubanyegeza bimwe bimwe. Mugubu rero musitanteri n'urwego shingwa bikorwa rwa komine bazoba bafise ababacungera mu nama ya komine baraba ko bariko barakora ya migambi. Hamwe kare musitanteri yahora ashaka gukoresha amahera nk'ayiwe mu mupfuko, murumva yuko ubu ntibikibaho, bizaba bitonze ku murongo. Ikomine bifise ibisata vy'iterambere vy'ibikorwa vy'iterambere, ibisata bitari bike. Ivyo bisata rero umwe wese arafise icajejwe, murumva ko ameze nk'uko umengana umushikiranganje. Muca mumva ko inama ya komine icimera nka kuya kw'inama nshinga amateka gukurikirana ibikorwa mu ikomine. Ariko rero twaciye tugira amazone abegere. Kubera ko twagize amazone abegere, dushaka yuko abene gihugu bose mu bisanzwe iterambere ry'igihugu riva ku gikorwa cy'umwe wese mu gihugu. Harimo umwe atakoze hariho uruhombo igihugu kiba kigize. Rero kubera ivyo dushaka ko abene gihugu baronka umwanya ukwiye wo gukora ibikorwa vyabo. Kare bahora birirwa barazembagira bagiye ku ikomine. Nta uvuga ngo navuye muri komine mugwi ngo ngenda hariya. Ibikorwa aho rukora n'ubugo mubikora. Ahubwo twashatse yuko ikomine baronka umwanya wo gutunganya ibikorwa, mugabo nawe ukaronka umwanya wo gukora. Nuvuga bimwe baharuja kurondera ku ikomine ubu ni kwizone. Kandi mwarabonye ko amazone ubu yabaye matoyi kugira habe hagufi. Hamwe mwahora muja kwandikisha abana ku ikomine ubu ni kubizobera kwizone kugira ntimuzembagire muronke umwanya wo gukora ibikorwa. Hamwe mwahora mugenda mu masezerano y'abubakana mukarinda kuja ku ikomine ubu bizobera kwizone. Gufutisha bitavye Imana ubu bizobera kwizone. Hamwe mwahora mugenda kurondera karanga muntu ngo ngiye hariya ku ikomine ubu ni byose bizobera kwizone kugira ngo tuborohereze mureke kuguma muzembagira. Izone rero igiye kuba nayo urwego rw'intwaro rukomeye kuko ubu chef de zone azobafise abahanuzi, azoba nawe afise ibisata bikorera mu izone. Nico ituma rero twashatse yuko mwebwe abene gihugu namwe mutaguba muzembagira muja kure. Ntihagire rero uvuga ngo twe badukuye ngo Buganda ngo batujanye Bukinanyana. Burya ahubwo hazokubera hagufi kw'izone kurusha nuko vyahora ku ikomine.